Rwasa yemeza ko kuba Burundi bufise imigenderanire mibi n'ayandi makungu navyo biza bisubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu bigatuma ubukene bwiyongera. Urabona kumenga hama hariho uruhagarara hagati y'u Burundi n'amashirahamwe mpuzamakungu, hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu. Urabona yuko tumaze imyaka ingahe nta mukuru w'igihugu agendera Burundi, umukuru w'igihugu wacu nta gindi gihugu agendera. Ivyo byose rero ni ibintu bigira ingaruka mbi ku butunzi. Ya mashirahamwe mpuzamakungu yakorera hano mu gihe ari karugara, ivyo byose biza kongereza ubushomeri. Ya mafaranga yahora aza kumbura aciye kuri ayo mashirahamwe hamwe kongera nayo tuyabure. Ikintu cyari gikwiriye, hari hakwiye yuko intwaro itunganya inama igahamagara abantu bose bogira ico baterera. Mu mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD baremeza ko hakiboneka ubukene. Amatohoza y'abanyisi yose n'ikigo kireba ibijyanye n'ubutunzi Afrique-Mag yerekana ko Burundi buza ku mwanya wa kabiri ku rutonde rw'ibihugu bya mbere bikennye ku isi. Amashyirahamwe haranira iterambere ry'umunyagihugu no kurwanya isesagura ry'umutungo wa leta asaba leta gushyiraho imigambi ihamye yo kurwanya ubukene kuko ari inshingano zayo guteza imbere umunyagihugu. Leta isobanura ko ayo maraporo nta shingiro afite kuko uyu mwaka ushize Uburundi bwari bwifashe neza kandi nta nzara yigeze itera mu banyagihugu n'abakozi bakaba batarahagaritse guhembwa. Mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bemeza ko hari ubukene ariko bagashima ko nta nzara ikivugwa mu Burundi, bamenyesha ko batangije urugamba rwo kurwanya ubukene mu gihugu. Cyakora icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka ntiyemeranwa na leta. Ainegura avuga ko abarundi bakomeje kugarizwa n'ubukene bitewe na zimwe mu ngamba leta ifata. Umushingamateka Agathon Rwasa watowe mu runani rw'abigenga Amizero y'Abarundi abona ko abayobozi bashyira imbere inyungu zabo bwite aho gukorera iterambere ry'umunyagihugu. Ibindi kuri iyi nkuru murabigezwaho n'umunyamakuru wacu uri Bujumbura mu Burundi, Raymond Zimana. Umushingamateka Agathon Rwasa yatowe mu runani rw'abigenga Amizero y'Abarundi yemeza ko atashaka abatowe n'abanyagihugu kugira barongora Burundi bafise kugira bateze imbere umunyagihugu. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka abona ko ubukene bubandanya bwiyongera mu banyagihugu mu gihe abatwara bashira inyungu zabo imbere. Ndabona ukuntu abantu babayeho, ndabona ibiciro ukuntu biguma biduga, ndabona ukuntu amafaranga y'agaciro atariho mu gihugu. Ni ngorane intwaro yaba yatowe n'abanyagihugu canke itatowe n'abanyagihugu. Mu bisanzwe ntibojyama ngo basinzire, hari ingorane nka mwene izo. Hagomba kubaho kwiyumvira ingene ubwo bukene uradukwa. Ingorane ya mbere yo kugira ngo dutore umuti wizi ingorane zo nukuga mbere twumva yuko Uburundi ari Uburundi bw'abarundi bose, atari Uburundi bw'umugambwe canke bw'imigambwe. Noneho abagomba kuba batunganiriza abandi bakumva yuko ari abasuku babo, hanyuma bagakora ubwa mbere na mbere barondera yuko uwo ari we wese yisununura mu vyo akora naho abaye. Uyo atavuga rumwe na leta abona ko hategerezwa gukorwa ibishoboka kugira ico kibazo gitorerwa umuti. Rwasa yemeza ko kuba Burundi bufise imigenderanire mibi n'ayandi makungu navyo biza bisubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu bigatuma ubukene bwiyongera. Urabona kumenga hama hariho uruhagarara hagati y'u Burundi n'amashirahamwe mpuzamakungu, hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu. Urabona yuko tumaze imyaka ingahe nta mukuru w'igihugu agendera Burundi, umukuru w'igihugu wacu nta gindi gihugu agendera. Ivyo byose rero ni ibintu bigira ingaruka mbi ku butunzi. Ya mashirahamwe mpuzamakungu yakorera hano mu gihe ari karugara, ivyo byose biza kongereza ubushomeri. Ya mafaranga yahora aza kumbura aciye kuri ayo mashirahamwe hamwe kongera nayo tuyabure. Ikintu cyari gikwiriye, hari hakwiye yuko intwaro itunganya inama igahamagara abantu bose bogira ico baterera. Mu mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD baremeza ko hakiboneka ubukene. Varisito Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe avuga ko kurwanya ubukene ari urugamba uyu mugambwe wahagurukiye. Twatangiye urugamba rwo kurwanya ubukene. Dutegerezwa kubona umurundi wese, umuntu wese mu Burundi atunganiwe, aroraniwe muri iki gihugu cy'u Burundi. Turacabona abantu baba muri nyakatsi, turacabona abantu kwishuri ntubabaze, turacabona abana bafise umwanda, turacabona batambaye ibirato barara mu nzu ziva, turacabona abantu bagwara ntibivuze. Ivyo byose ni urugamba dutegerezwa gushika. Ibi bitegerezwa kuhera mu Burundi bwacu, hamwe umwene igihugu amererwa neza agatuga gatunganirwa. Naho umugambwe CNDD-FDD duvuga ko hari ubukene urashima ko hari intambwe Uburundi bugeze ko mu bijanye no gutorera umuti ico kibazo. Ndayishimiye avuga ko atanzara ikivugwa mu gihugu cy'u Burundi
mu gihe atamezi 3 yahera itibonekeje mu gihugu. Kanezerwa kubona mu mwaka hahora hama hari inzara y'amezi 3 mugatu kaza tubona uwo mwaka kuva rutanguye rujya rugamba mu 2017 tukabona gushika amakunga avuga ati abantu ba mbere bagwarije imwe biboneka inzara n'abarundi. Turabonye ko abarundi bagiye kwishikaho tuzobona abarundi twihingurira ibintu byacu tukabishora hanze. Nkaho kugira tubishike ko n'urugamba mugatwaripfuza yuko nk'uko bari kubona abarundi dusigaye ibintu byacu ari byo dukoresha dufise amahinguriro dufise n'ibindi tugashora natwe hanze. Ivyegeranyo by'Banki y'Isi yose ikigega mpuzamakungu FMI hamwe n'igisata ca ONU kijejwe iterambere kw'isi PNUD bishira Burundi mu bihugu bibiri vya mbere bikenye kw'isi. Nayo icegeranyo c'ishirahamwe rijejwe ibifungwa kw'isi PAM cyo mu mwaka wa 2016 cemeza ko abantu bangana n'imiliyoni 4.6 badafungura bikwiye mu gihe abana bangana n'ibice 50% babura igikuriro kubera kudafungura neza. Ibujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika. Ndi tunyarukire muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora yarayitangaje abadepite 485 batsinze amatora yabaye ku itariki ya 30 ukwezi kwa 12 umwaka ushize 2018. Muri abo badepite barimo umunyamurenge umwe watowe nyuma y'imyaka 41 badasarukirwa mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira muri Kongo. Byari ibyishimo byinshi ku baturage b'abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'inshuti zabo zituye Uvira ubwo komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yatangazaga mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu abadepite batsinze amatora ku rwego rw'igihugu. Muri abo badepite 485 batangajwe ko aribo batsindiye kujya mu nteko ishinga amategeko harimo Moise Nyarugabo watowe n'abaturage ba Uvira nyuma y'imyaka 41 abanyamurenge badaserukirwa mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite kuko abaye umunyamurenge wa kabiri nyuma ya Muhoza Gisaro wabaye umudepite mu cyahoze ari Zaire mu mwaka w'igihumbi 1978. Urabona hashize imyaka hafi 40 umunyamurenge wa nyuma atowe muri Uvira atowe n'abaturage muri Uvira mvuze Marehemu Gisaro imyaka 40 irashize nibwo ubundi munyamurenge yongeye gutorwa muri Uvira. Urumva ko ni ibintu biteye ibyishimo byinshi n'ishema ryinshi, ariko ikindi gishimishije nuko intsinzi amajwi tutayahawe n'abanyamurenge gusa twayahawe n'amoko yandi yose. Abaturage bose ba Uvira bishize hamwe kugira ngo badutore, abapfurero n'abavira n'abarundi bo muri Plaine n'andi moko ndetse atuye Uvira ariko atakomoka nk'abashina abarega n'ababembe ndetse n'abanyagasai bose bakishira hamwe n'abanyamurenge ngo badutore baduha amajwi ashobora kudutambutsa. Ni bigaragaza ko abantu batangiye kurenga urwego rw'amoko kandi bakumva ko boserukirwa n'umuntu biyumvamo nubwo atari ubwoko bwabo. Kubera ibyishimo byinshi abo baturage b'abanyamurenge ndetse n'inshuti za Moise zituye Uvira zari zifite ngo byatumye bakora urugendo rwo kwishimira intsinzi kuko ni kenshi abanyamurenge bagiye biyamamariza kujya mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite haba muri teritwari ya Fizi, Uvira ndetse na Mwenga bikarangira badatowe. Nema Mukongo ari mu bakoze urwo rugendo. Twanezerewe abakongomani ariko cyane cyane ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Imana yadutetuye twari tugira amasezerano yo kuvuga ko hari igitondo kimwe tuzozuba tugaseka. Icyo gitondo yeme kumbajije ko ndabona ko ari iki abana basetsa abagore basetsa abagore nyuma y'imyaka 41 Marehemu Gisaro apfuye. Uno munsi tukaba tubonye depute nationale w'igihugu cya Kongo. Kakobwa Françoise umwe mu baturage batuye Uvira nawe ari muri urwo rugendo avuga yuko kuba Moise Nyarugabo atambutse mu badepite 4 bazaserukira teritwari ya Uvira mu badepite 125 bari biyamamaje hari cyizere yuko ibibazo biraje inshinga abatuye teritwari bizibandwaho mu nteko ishinga amategeko. Twebwe mu bantu dutuye Uvira dufite ikibazo, mbese nta muhanda tugira. Twebwe Uvira inzu ziragenda kubera amazi, nta miferege ihari. Twebwe Uvira abagabo bacu barakora ntibabona amafaranga, mbese twebwe ababyeyi tuguma turihira abana ku ishuri n'amafaranga ntawe dufite ka twaturanye. Twebwe twifuza yuko ari byo azavuga hariya mu butegetsi azaba ariho kubera ikibazo cy'abantu ba Uvira. Mwamenye yuko muri abo badepite 485 batorewe kujya mu nteko ishinga amategeko baburamo 15 bo muri teritwari ya Beni, Butembo ndetse na
na Yumbi kuko bazamenyekana mu kwezi kwa gatatu, kuko ibo tariki ya 30 y'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2018 ntibakoze amatora kubera impamvu z'umutekano muke ndetse na Ebola. Vedaste Ngabo kubwijwi rya Amerika, Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.